Hello. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Ya nkuko musanzwe mumenyereye channel yacu tuvuga ivya Green Card, tukavuga ivy'ingendo zitandukanye, ya tukongera tukirorana by'ubuzima bwacu bwa misi yose na cane cane urunganwe rwacu ko muri kino gihe. Ya hama kuri uno munsi ndifuza ko twongera kuvugana ku vyerekeye intumbero y'ikiganiro cacu ivuga ati niyahe nzira yoroshe yorohereza na cane cane abantu bato bato badafise uburyo kugira ngo baje kwiga muri Amerika canke gukora muri Amerika. Niyahe nzira yoroshe. Hama nkuko musanzwe muzi mu bihugu vyacu, cane cane bikiri mu nzira novuga ati bikiri mu nzira y'iterambere. Murazi ko nka cane cane dufate nk'akarorero nk'abanyeshure, umunyeshure kugira ngo aje kwiga hanze bisaba yuko aba ari umuntu yagize distinction, yidistinze akaronka amanota menshi mu kibazo ca leta mu mwaka wisumbuye uheza amashure, ugasanga uronse bourse. Rero ico gihe abaronka bourse ni bake bashobora kuronka amachance yo kuja kwiga hanze. Kindi naco n'umuntu muto shobora gusanga utaronse amanota meza canke ufise objectif yo kuja gukarisha ubwenge hanze, mugabo ugasanga ntibikoroheye. Canke ugasanga ufise objectif yo kuja kwiga kuja gukora muri Amerika, kwiteza imbere canke kurondera. Urazi ko mu bino bihe turimwo ni bihe vyo kugirane vyo gutarataza. Urazi ko no mu Kirundi bavuga ati akanyoni kataguritse ntikamenya iyo bweze. Ugasanga ni ibintu bitoroshe kugira ngo ushikeyo. Hari inzira nyinshi, aho nariko ndavuga inzira yo kuja kwiga nuko uba ufise bourse, uba urungitswe n'igihugu ugiye kwiga muri Amerika. Hama izindi nzira nazo ushobora kuja kwiga wenyene wigishijwe n'umuryango kubera mufise uburyo, ushobora applyinga ishure online karonka lettre d'admission, ukaca uza gusaba kuri ambassade visa des études bakaguha visa. Canke ugasanga iri très compliqué, kakubaza ibintu vyinshi, bank account bakakubaza banke yawe ukoresha, uburyo bukuru bungana, barashobora no kuyikwima kandi wari ufise uburyo nyene ubona ati jewe ngiye kwiga. Ubu buryo burashobora kumfasha mu kwiga, ugasanga barayikwimye kandi ufise uburyo, bivanye n'iki n'amakritere menshi bagenda basaba. Ikindi naco hariyo abantu bagenda muri Amerika ugasanga agiye na visa, agasaba visa y'ubuturiste, agiye nko gutembera gusa. Ivyo vyose mugabo ivyo n'abantu bafise amafaranga babikoresha. Canke ugasanga agiye kugura kampuni, canke yaronse akazi muri kampuni, ugiye gukorera kampuni. Izo zose n'inzira usanga zigoye cane, basaba ibintu vyinshi bigoye cane. Kandi izo nzira nyinshi benshi n'abantu bake bazizi, ko n'inzira bisaba uburyo bwinshi kandi zigoye.
rero nariko ndavuga ko niyihe nzira yoroshe yorohereza abantu naho woba uri umuntu mukuru wisumbuye muga vyarananiranye kugenda bivanye n'iki ufise objectif yo kugenda muri Amerika, canke uri muntu muto muto wikorera utwawe, canke ukiri umunyeshure ushobora ufise gusa ivyiyumviro vyo kugendayo muga kubera ata buryo bwo kuja kwigayo ushobora kuba ufise, ushobora kwiyigisha ugasanga birakugoye. Rero inzira yoroshe muri izo nzira zose ku vyiyumviro vyiwanje kandi n'uwo noshobora guhanura canke ampanuje nkamuhanura, ni inzira yo kina iyi Green Card Lottery. Niyo nzira yorohereza uwo ari we wese, na cane cane mu gihe gusa murazi ko ni nka tombora rero mu gihe uba ufise ivyiyumviro vyo kuja muri Amerika, urazi ko mu gihe ufise ivyo vyiyumviro n'Imana iragufasha ugasanga ubaye mu batomboye, ukagira ko utaba ufise uburyo ushobora gukoresha mu mafaranga yiwawe kugira ngo wishikaneyo. Nuko rero naho nariko navuga yuko abantu bose boshobora gufasha mu vyiyumviro, noshobora kubaha iyo mbono yo gukoresha yo kuza kwa applyinga Green Card Lottery. Niyo nzira yonyene yoroshe kandi yorohereza umukuru n'umuto. Nuko rero numva twogarukira ngaha. Ufise commentaire ushobora ufise ikibazo ntiwibagire gukomanta, kandi ntiwibagire kugira subscribe kuri channel yacu no kugira ama partage kugira n'abandi bene wacu batoyi bacu imiryango babashe kuronka ama information atandukanye y'ibi bya Green Card Lottery. Nuko mugira ibihe vyiza.